ukakora ibyo twakoraniye je birambabaza mani birambabaza ariko ikintu je kiura kinkavuga ati ariko mani nifuza ngo ati shaka gukoringa basi tunayaga ariko nibutse yuko shobora no gukoringa ejo byo bundi uzovyuka nimba ari ibintu biba bikuri no mu mutwe nimba ari ibintu bikugendera uco bikoresha kandi nk'ikigwanisho I can't do that ndabihagarika mani nta muntu akwanga but you need to change natwe turagukeneye you mean a lot to us usigura ibintu byinshi kuri twebwe man yes of course je ko bwanje ndagukunda man je ndagukunda ko bwanje pe nukurishaho ndeka mugabo jika wo ndakummuting urenda kummuting reka gato Genius aheze jamwe Genius abantu bose no je nimba nakwini twarakorani ingorane Change Sharon nimba twaragira ikibazo just ndiko ndavuga ati ngo tuze dusabane sorry biki nibiki ariko hindura personality ubugenzi buzobandanye nka kujya kwini yabikoze ntigeze jya ndondera ngo asabe sorry biki nibiki dusabone za sorry ariko yaravuze ijambo twese iratugwa neza twisanga kandi twasubiye mu bucuti atabintu byo gusabana ingorane imbabazi nije namurondeye kuri WhatsApp ndambwira ati vraiment ikintu wakoze n'icubugabo Cyo cyonye nagomba kuvuga uzo ureke ibyo byo uza uyimva ngaho minguri mu bansi wa nta mwansi wari ngape nta mwansi wahari cyo cyonye navuga kajambo kama ushatse umureka kwina akavuga ko araguciramo inase nyemera nkavuga ndasabye jambo Marco urashobora kumpa iminota 2 tumuhe kwine kugira ngo avuge komisa ntasoye gucira abantu mu ijambo yiyumva amahoro nawe nyere sivyo mugana jewe ucumi jambo ucuvuga kwine turakoze kandi kuduha amajambo ndaguhaye ijambo uvuge ndaguhaye iminota 2 uvuge ivyo ushaka byose ku mutima nta gucira nawe umuntu ntiyavuga nuse kumucira sivyo she ndashaka kuvuga shaka kurira ndabizi kuko ariko polisi na courage et puis parle alors ndashaka kurira gusa kubera birankunze ku mutima kandi reka ndakubwira ikintu kemwe Sharon turagukunda no kuri kandi urabizi ishusho wanje jewe navuganye na Genius ndamubwira Genius ndakwinginze reka tumwi basi hora ntushaka gutuka hora Genius yanyemereye guhora pe kandi yaguhoreye shuru twese dushaka amahoro shisho wanje turabarundi Sharon twemerere basi turabigusabye can we have peace? How about that? Can we just have peace? Nk'abarundi je nico ndiko ndasaba kubera Sharon ninavuga umuvyeyi waraza kuva ngo nije nazanye mama wiwe ubu ndababwi bamurambwira ngo ivyo bintu vyo muri radio social ngo munkure namubwiye mama nukuri nta muntu numwe akuvuga muri hazo social Sharon niba agenda kumubwira aramubesha namubwiye umuvyeyi nta muntu azaho vyarabaye ego cici kandi umuntu yagutwa nta gutorera yaratukanye yaravuze umuvyeyi wa Sharon kugira mubabaze we understand kandi twese twaratukanye nabona Sharon yaramututse but what if this how about to behave turimaramaza turiyararaza nk'abarundi I'm tired jewe I am tired I need peace and that's it kandi kumva abantu twaba twarashwanye bariko baraza kugira ngo twumvikane hama ikindi nashobora kumva Genius ariko araza kugusaba amahoro wewe nta soni ushaka iki none wewe no tunera nta kundi mugabo dukeneye amahoro kandi tuzoyaronka ubishaka utabishaka tuzoyaronka we ntushaka kutunanira shusho ntushaka kutunanira kandi ndababwiye kubera je nagize na apere ya famille nukunyene kiratuganza twese cyatwanki turamuboha period kandi merci ntuciremo umuntu n'umwe tumuhe ijambo Marco Mix je ikintu kimwe rero nashaka mvuge about Queen
Queen ni umwe muri twebwe na jewe ndabizi hari igihe ndengera abantu sibyo hari igihe nshavura na jewe ni umuntu hari igihe abantu bakora hadakorwa na jewe ni umuntu nkakora ibintu nkabyuka ndabirogreta ariko it's okay then mugabo rero ikintu kimwe turakenyeye twebwe abarundi tuzokwame tuvuga ibyiza by'umuntu igihe ari muri cimetière igihe ari muri cercueil twibuke ibintu byiza abantu bakoze jewe no kwivuga nka ku mihanda nkavuga ibyo ndakora ku mihanda muva ati kumbe wa mujama vya bintu byose n'ubabikora mugabo ivyo abantu bibuka nibi ni vya bindi gusa ngo abantu ngo narabamanuye hari igihe umuntu akumanura akaba agufashije guys dadi busi ndabeshe wapi kweli nubeshe hari umuntu akumanura akaba agufashije la fois passée dadi busi wari twavuganye nyuma ya live ngati papa yake nani bamteremusha imekuwa kivipi ndabeshe yego kwe sivyo nibyo ndakubwira ati ujya muntu kumumanura namufashije kuko yakora kina kuri imihanda idakini yari gwabasanga yarengeye linye atarafise kurengera yamaze kurengera ariko ibikurikira byari ntibyari kumunyereza byari kumwicisha sivyo no nibyo boss ya uyu muntu ashaka washavuriye ariko nimba ashobora gusubiza ubwenge inyuma aramenya ko ujya mu tumba yuri kya giti yuriye n'icyuriko byari kuba biri bibi cyane hama let me talk about Queen ni ukuri vema Queen hari ibintu abenshi rimwe na rimwe hari igihe nawe yaryohe mugabo jewe nteze iminsi umunsi naryohewe weekend ninywera agacupa ugafata ujisha par memo ku majambo ariko ndavuga ku majambo y'igifaransa ariko ndavuga utanga gukoresha faute d'orthographe là où j'ai utilisé vocabulaire itari nziza ngikosa urabona ibyo byose en français nta orthographe je bazomusora ko par urabona moi aussi je parle français mais pas en français je parle très bien français je peux parler néerlandais personne ne veut none gashushu hari ahantu ho bamusora mu gifaransa je uza mwibuke ko ofisi iminota 2 iri mu guhera kandi yenda safti jambo Malcolm X ahejeje ndabwira ati Queen ni umwana mwiza hamanela babone bitakubwiye ko ndabwize ko Queen irantelefone umusomo arambwira ati nuwabona bamuvuze narane tuzohaguruke Nela, she's a good girl. Thank you, Queen. Mugabo Queen hari igihe ahindura ibintu mugabo yibutsa akantu mwaganiriye cyangwa utantasa kandi kuri antwe twaganiriye reka ndabivuge I'm talking jambo kandi gutanga jambo ni nase ndahoze shushu niyakuya burashikiriwe uratakuvuga nini nakuhamagaye nakwakira ibiri wayimatse ndahoze she okay kunera telefone arambwira ati ukazobona neranete abantu bamuzamutse thank you genius urabona neranete abantu bamuzamutse uzohaguruke koko umwana mwiza n'ukuri bisigira ngo Queen aribuka ibintu kandi Queen ase defimwe gusa ndabwe defimwe ya Queen ndayivugisha ko turazinaye Queen abagomba ko bamuvuze ucaguruka kandi abo bantu bo yabavuze iyo ushaka kugira vengeance wamaze kuyikorera oya sinshaka ko umuntu ahaguruka nshaka ko umuntu gusa yemera ivyo azi neza neranete ari très sensible neranete
mwebwe yumviriza ibyo abantu bamubwiye agaca avyemera ushima mumubeshera rero ntiyaravye mapreve yaciye anyakira mugabo rero jewe sinigeze ndana gushavura urabona rero inasenga okay ndahoze jewe nababwiye ufise inoti ibiri yaheze ndakongeye naheze gutaguma bavuga none ubu ndakwera ko yagumye guciramwo ndagongeye 50 secondes okay ndakubwira ikintu kimwe live nakoze Genela aravuga ngo arakunda ubwiza bwa Lisha urabona uyu ndashavyibuka ngo arafise ngo beauté naturelle ngo afubwira buri bwiza icyo gihe ndavye kumuna jena na Lisha twatubatse iminsi tutaganira neza nawe ponze mugabo yarabivuze I'm talking wena jamburaro okay mugani okay urumva rero nera yavuze ngarakunda ubwiza bwa Lisha unabwira bwiwe ngarabukura hanyuma bisekura ngo byerekanye yuko nera akunda Lisha uravyumva hanyuma kwine nawe cyaramubwira ngo Naranet tumuprotege nayo ikintu kibi kizomubako yose namubwiye nara don't worry everything gonna be alright Naranet aramuntu arakubwira nabi No, like, bon. mugore abona ko aba bantu babiri bagukunda Jenna, en fait, vous dites umuntu ni mwiza, c'est parce que I mean it. C'est bien? yes c'est bon alors c'est bon mugabo vyo ntacyo bitwaye ça c'est ni ibintu bive ku mutima okay hama ibindi ntaco bindabako sivyo aje kurabako donc iyo umuntu ata thinking the same as I think ibindi mugabo ikintu kuvuga Nela barakujamba ntakibazo cyangwa kuvuga nuko abantu bari ngaha bose baragukunda araba babiri bose baragukunda kumviriza no kubera ariko murashaka tuvuga Nela ikunda chérie rero Marco wajeje ndibatse minana gwa je ni utanga amajambo ntibavugire rimwe gusa rero uyu munashiki ntibavugire rimwe kwine ubu munashiki umviriza chérie umviriza ndabizi ko ndenze ku mategeko ndakwinginze chérie reka ndenge ku mategeko ndagusabye umunota umwe okay Nera reka ndakubwira ngo ndaharura kandi nigeze gushwana na Wilson kuri Instagram siko yusi Rindira none ikibazo kimwe kijya mu kindi none ubu rero umuntu ashikiriwe ku ijambo ni Sharon ijambo ni gwawe abandi bose bavuze ijambo ni gwawe Merci beaucoup. Ziba urakoze cyane kuri hanyuma merci mwese ku majambo mwavuze ndayumva kuri vyoma kandi ndayazi je numvuga yuko somehow you guys mwagiye murapickinga up ama side ko tugiye tukicara tugasubira inyuma tukaraba do story je gushikanisha Genius va muri mute akumva nje namushizeyo nta kintu Genius ingera mugabo nusoshora muri mute mubareke baganire Marco bareke mugabo ntabusha Marco please okay Genius twaganiriye kandi byakwiriye so mbere umugabo Genius turafikije na mvugo dufase kandi dolari okay niyo dufa okay so bijya bintu byose barabigize kwa 50 dollars ndashaka kwishura icyo kibazo ndabisubiye neza yego en fait ibyo nakoze byose nabikoze ngo kubera ajya amafaranga uribuka neza umaze kumbwira yuko amafaranga utazoyandiha narakubwiye ati Sharon nibwo urashaka gushira ko igituma urashaka kuvuga igituma nakubwiye ko nazo yakuri
naho yoba uya kwine sayi wawe reka tuyage guys mushaka umuntu ayaga mushaka amahoro reka kuvuga amasayidi yanyu reka nanjye mvuge sayidi yiwanje mungika ajya period rindira kwine ni izina ry'Imana uratse ko ndakubaka ndakubwiye nti ugasubira kuvuga bataguhaye ijambo jewe naguhaye ijambo nuko Imana ndagukorora sheri sivyo igihe wavugana n'umwe yaguciriye rero turagusabye turakwinginze uko nabikubabaje niko twese bitubabaza rero icecekere sivyo bizo merci beaucoup Genius jewe sinigeze mvuga ko ndakwimya amahera sivyo hanyuma ngo ngarukirize ngo ndakwimya amahera sivyo jewe narakubwiye Genius tuzokine kubindi muga jewe sinkunda umuntu anyagiriza icaha c'ubusuma because I'm a hard working woman uje kunyita umusuma kabisa ngaho bundengeye uravyumva je akunyita umusuma upfa umunyita imbwa caho kabandanya ntuka bya bitutsi byose uhoruntuka sivyo ahubwo wewe haguhagari hakuvuga ati artiste Sharon turabagenzi induru zihejeje kuba turabonye ahantu zihereye uravyumva wowe nyene urabizi ko aje gusaba pardon Genius sivyo urabizi ko aje gusaba pardon turugara dossier ninamaze na 2 jours wowe nyene warivugiye ati Sharon ni mu muhamahera because you know me uravyumva nubwo buri ngaha aye wigira injyajya you know me je urazi ko atanzigongira mu buzima uravyumva ga Genius je nawe tumaze kwivugana kenshi uravyumva maze kubikwereka kenshi kandi n'ibintu byinshi nigitumana nahoze n'umwanya munini ya Genius naje ndakwataka kijya gihe cyose it wasn't because I was stupid mugana nakweretse ko tutangana nkaza ndagira ku ruhande n'abandi benshi naraba blocking amani sivyo nayi nasenge narayendana mu blocks sivyo j'ai bloqué tout le monde parce que j'ai dit je ne veux pas ibintu by'induru jewe rero ukungene jewe meze mu buzima ego c'est vrai murambona mvuga amajambo menshi muga jewe ugiye ibikorwa byanje birivugira kurusha amajambo sivyo jewe Sharon ibintu byose mwagize narihoreye most of the time nimba nabishura nagenda ndishura umuntu umwe uravyumva nawe nyene ndamwikunkumura abantu baza kunyandikira ama message mu gikari bavuye kunuka ku mapano mwese mwarababona sivyo abantu baguma baza bavuga ngo Sharon nakunda amahoro mwambonye he ndiko naruguruye live zingahe ndiko ndabatuka mwebwe mwuguruye zingahe mwafashe umwanya ungana gute sivyo muragenda muravuga Sharon aratukana eske mwebwe nimwe mudatukana ko jewe nari ndaguhoye Genius cyo nari ndaguhoye nuko wambwiye nabi eske wowe nyimba nakubwiye nabi sivyo nkaca ndakubwiye ati kukubera kumbwiye nabi nkaba ndagufitiye nawe ikintu ukeneye sivyo je vais prendre ceci et je vais garder toi avec tes amis muce mutangura campagne ya Sharon n'umusuma uri mukanza no kuri panele yawe muri kuranyagira ubusuma nkagukindira that showed how much je nari nshaka peace bijya bintu sinigeze ndabifata ngo ndavyegereza umutima n'umusi numwe jewe ikintu cyonyene nabona muri kumurantwikira uravyumva jewe ndeka ndabigusubiriremwo jewe nta muntu numwe je nshaka kubabara ngo arikaraza kumvuga kandi ivyo bintu ndabanze kubivugira abantu benshi uravyumva kuko jewe uko mumvuga aido mumvuga neza cyaye mumvuga nabi jewe Sharon ni inyungu yanje bituma abantu bamenya kandi ivyo ni mushaka kubimura yuko no kunda yuko mugenda kumvuga kujya no si vous devez me demander uko mwene mugenda kumvuga no babwira ibintu bimpimbara muga you guys don't even ask me kuko agatwiko aragatwiko twaragakoze pe Genius twarakoze agatwiko kuri izi TikTok muga nta n'umusi numwe twari gwashike ahantu dutangwa kuza turicana ahantu tuza gutangura kuza turagira amakundi yo kugwanya umuntu je muko murambya ngo je mwibaza je tabizi ko mutanya yuko mutanya nka je nene muri mwonyanka munyanyiriki ko je atamuntu numwe natutse atananguye nta muntu numwe jewe naduka ngo ndatutse atananguye n'umusi warimwe n'uyu senge I respect her enough ku buryo n'amajambo navuze yaraharuye nawe nyene nagenda harura araba amajambo namuvuzeko abantu nagumye n'exagera n'abantu bagiye nabo nyene bari exagera sivyo ego naravuga amajambo kandi ababaza sivyo eske mwebwe mugiye mukaraba ivyo bintu abantu bobo nagiye ndavuga bobo nabere mwebwe ikintu mumpora nuko ngo ngirane ngo ndishura nimushogora umuntu ngo arishura reka kunyataka moi je vais pas t'attaquer sivyo nta muntu numwe je mfitanye ikibazo nawe mugani nabona umbangamiye jewe Sharon burya sinitucurana n'umuntu kabiri maze kuguha rimwe
birakwiye mbonye ubandanyije ce que je fais je te bloque and I move on na live buriko hariho na Genius yarambroka akandebroka naragenda ko nawe nyene nibaza yuko nyimba yararaba umwanya namara kuri izo live ngiye ko nkabana do host ni Genius je nace nivira nigiye atambroka even before arabizi ko je igihe dushwanye bwa mbere jewe nigeze soka ku live y'abantu je nzi ko dushwanye dufitanye ikibazo sinduka kuri panel jamais ivyo bintu narabihevye kubera ko ndibuka how much ivyo byabura bimbuza kuryama uravyumva so iyo nje nkavuga amajambo uwo munsi nkavuga ati you know what ndagiye nkomerera nge gatokwira navuga ati ndagiye kwishura sivyo nimuce muduza kampanye ya ngo uyu muntu ni mubi je gushika nisa wewe nyimba twarafase nka $1 narakubwiye ati Genius je wambwiye nabi sindi umusuma none wandungi wampaye amafaranga kugira unuke ndanabishira kuri statut ya Instagram ndavuga ngo bamaye $100 itsoke ni babintukire ndavyemeye uravyumva je ikintu c'ubusuma sinigeze ndacanga none gashaho ko nubundi nari nayakwimye kandi nakubwiye ati je ukansaba pardon n'amajana 2 je none yaguha nta mahera mbuzi sivyo mukananka yuko nabandi bantu bayandishira kubera iki mwanka ko abantu bayandihira nyimba mwari mushaka amafaranga nyimba mwe mutari mukeneye nduru mumureke avuge kabisa nayo yorenza amasata mumureke avuge sivyo bavyumva jewe naravuze ati jewe agasuzuguro ndakazi nyimba twaravuze ko tugiye guhana amahoro tugiye guhana respect sivyo nyimba ari kwinjiriranira reka twinjiriranire sivyo kandi unyinjirije nkakubwira ati man urambabaje ngeza ngaho sivyo man stop kuko namwe iyo mumbwira ati Sharon nawe uri kurarengerana kuri Imana jewe ugenda akunda gusaba n'ikigongwe jewe nicemeza nawe isigaye yaza akavuga ati Sharon wowe wanutse tutanazinanye nukuri Imana narishishije bugufi ndamubwira ati I'm sorry sivyo jewe n'umuntu aguma ashaka kunzunga kuva kera n'igihe twari dufitanye ibibazo naramuwajije umpora iki gushika n'isaha yoza akavuga ico ampora ntagihari so uwo muntu jewe naramwikashije sishaka no kuguma ndamutuka sivyo unless nawe nyina jewe ndagifise baraza kumpa ijambo sivyo jewe Sharon nta muntu vrema naduka ngo nje kugirana amaduke yiwe ngo gutwika wapi vrema muga muntu yagatwiko jewe kuva kera namye sesangura kandi sesangura ibya TikTok gusa oya munibuke n'igihe twari dufitanye amabife n'urya mukobwa wundi twatanguranye amabife amahoro nitwige imitige gatonya kwene sivyo sinigeze mpagarika kubipostinga kuri Instagram sivyo je namye ni postingira kuri Instagram kubera iki yes birama ama views do you think yuko ama views aryohewe ari meza ama bijya bintu biryoshe no kuko nanje ari ibintu ushirako n'ibintu nashirako uravyumva ndagerageza kuri kubera ko namwe nubwo mama ko baravuga ngo Sharon ndarenga ese mwe ni mu ndengera ese mwe muvuga gute Sharon mbe yo muri ko muravuga umuntu murazi ko ari umuntu nawe nyana afise umutima nk'uwe wanyu no ivyo muravyibagira murabizi yes murabizi ko Sharon ndishura uravyumva ivyo rero murakunda kuza mukabihagarara ko hamana bishura mukababara none ko jewe na Queen duheza kutugana ivyacu bwaca tugahurira kuri pano comme si de rien n'était ko kuva kera jewe na Genius twaratuza tukinjiriranira bigahera atanu umunsi numwe vyigera birenga ahantu tutangura kuza turahambana sivyo mukazi ivyo byose mubigira ngo la communauté burundaise iragizene ngo Sharon est-ce que Sharon mu bantu batukana pe niwe mwabonye atukana ngaha kuri izi rezo sosio ku buryo mwumva ngo mukatira ivomo yego brabi hanyuma abo bantu mbandiko ndatuka mbebo bo kubera iki mubala winga yuko mukungwanya nabo bace baza bakanuka mbe nagira mwebwe mufise inuzenye imico myiza nagira mwonyereka ati hujya Sharon iyi mihanda no kuyigenda kandi utumva ingwano yawe ntiwumva uravyumva ingwano ufise ntiwumva ikibazo cawe sindiko ndanakuvugisha sindanagushikira sivyo umakanya so
abantu jewe ngaha aye kuri iyi mihanda mwagumye muvuga ngo nararengereye naravuze n'abantu babiri nibo mwama mwitwaza kandi nabo nyene naravuze sinigeze ndabatuka nabahaye message yo genda gutwara ahantu bari bambirotse nashobora kugenda kumviriza ivyo yako aravuga uravyumva kandi nabo nyene baraje barivuga ati Sharon nukuri kw'Imana nyimba ari ivyo muriko muramuhora nukuri kw'Imana uwo muriro nigeza dutuka pe muriko muramubeshera uravyumva so mwebwe mufise ukuntu mufata amajambo ya Sharon mukayahagarara yuko je afise ijwi riri ijwi mfise sinagihaye guys kandi nyimba muzobona ko personality yanje je umuntu kabisa nigira vibe kandi vibe zanje ubundi ziri positive je sinkunda negative ndasabye ijambo indira dati Sharon oui ndagukupi ariko mbabarire kugira tugende turumvikana bukebuke sivyo none kuko umaze kubaza ibibazo vyinshi utararonka inyishu sivyo rero reka duhundi mu ijambo komsa ugende urumva ibibazo vyawe none inasenga nibibazo mwavuze ubwa mbere niturabiheze reka tubanze duheze kuko nivyo abandi nitrash reka tugira ari ibibazo wagiye urambaza reka ari ibibazo wagiye urabaza none Genius nakubwimye utugurure tuyage uravyumva wewe twona wanze uheze yarenda sho kubikwishura ko byo wavuze Marco yavuze Queen yavuze muko murandengera Genius ndakumyotinje so umbiriza muko murandengera vre muko murandengera wabajije ibibazo ukeneye kwishura sivyo reka ndamumyutungurure Genius nawo mubaza ikibazo akwishure kandi bukebuke ije utaduza Genius nawe ntuduze ijwi umwe wese mu cubahiro cy'umwe wese agenda arabaza bukebuke merci beaucoup ikintu cya mbere namubwira uko kuntu uvuga ati ngo nitwe ngo nije nagutangurire canke bimeze gute uri kurarengera saga ya mbere yabaye ni igihe wari uvuye muri confinement nako wari uvuye igihe uri buga ukuntu ijya yari yaraheze rindira kwanza mbanze mvuge ko jya mu kugenda kwishura umunsi ndamwishura ikintu kimwe aba yankoreye igihe bari babuguruye TikTok muri USA ugarutse saga ya mbere yabaye igihe uduze kuri panele yiwanje kandi ico gihe sije nakudugije yari ishi niwe yakudugije ico gihe hari hariho Bujumbura kuri panele kubera nisanzwe nzi ikibazo mufitaniye sinashaka yuko muza guterana amajambo jewe naciye ndakumanura kandi ndakumanuye naciye ndagusanga kuri WhatsApp direct akubwira ati unyihanganire hari game turimo rindira ibanze ihere Bujumbura niyagenda ndasubira kandi ndakuduze wigeze unyishura message ndabona ko wabifashe nabi bukiye bwa ndasubira kandi nakurondera ntiwigeze usubira kandi kunyishura ubwo nyene wacu utangura kugenda umvuga nabi warananyugure na live urantuka bukiye bwa muri iryo joro nyene nakumanuye kandi ngaho je nta kosa nta nzigo nabikoranye kandi afeti ni nkuko niyo ndabikorana inzigo nenda rindira banze meze reka tugende step by Queen hora rindira banze meze oya Genius reka tugende step by step nge gato exactement parce que kiringa ico kintu ndamaze kukikubwira kandi narafa passe ibi bintu twarabivuganye cyo tuma nenda kubwira ni tugende tuje kuri second round first round narabikubwiye gute urabizi ko nari maze okay tugende kuri second round umbiriza nge gato ico gihe narakubwiye jewe Sharon igihe nduzi sivyo sinarinje gushwana na Bujumbura nivyo wewe wishize mugabo Sharon yarakurondeye kuri WhatsApp Queen s'il te plaît Immuting. Merci. Genius. Jewe Sharon mwaranyishizemo nabi. Igituma mwanyishizemo nabi inge gatonya jewe naco nzi. Muga so far mu bantu mwama muri ko muravuga ko badahanurwa badasaba ikigongwe nukuri je ndamaze gusaba ikigongwe abantu benshi pe
nimuzoze muvuga ngo je Sharon simpanurwa ko ari abantu usaba ikigongo sivyo kandi hariho n'abantu baba bandengeye bakavuga ngo yangu navyo twakoze nkihorera ko nabonye yuko Sharon wamaze gusimba ari ikibazo kwine yarakubaje narakuronde kuri WhatsApp sinakuronde nakuronde nk'iki kumanga warigeze umbwira ati narinje gusaba imbabazi narinje mu mahoro warigeze ubimbira inasenga ndagusavye ubanze ureke Genius mubanze mu mukaheza nabi hama mukace mushaka yuko umuntu aza kwicisha bugufi imbere yanyu iki umuntu atacara gukorera sifaka Genius listen to me genda bukebuke sishaka kuvuga ko gende buhoro Marco Mix uri hega Marco Mix wari ibintu ari ibintu okay ikintu kimwe genda hari mugabo inasengera umviriza je cyo nagomba gusaba muri uyu mwanya sivyo oya mukaje shakumenya Shahone baragutelefone ntibagutelefone ego canke oya ntibakurondeye ego canke oya okay deka vuga cyamboka nibibaho nimushaka kuza mukagiriza umuntu hama mukaguma mwese mumuvugiramo hanyuma ngo tampe hani widuge hama muce muvuga ngo numwana what the fuck nigiye kwina yaza kuvuga mwese ni gute mwama mushaka gukondana umuntu hama yagera kuvuga mugaguma mwese ni gute wofata ijambo masaha 2 none none sije muri ko muravuga sije muri ko muragirizaga amakomiti live see wawe none live ni wawe nyene none ndakubaze we dadi wisi wowe niwe bavuze kuri kurabuza amahoro nyene we wavuze Genius nawe muri kavuga tuko tuyagaje na Sharon reka Genius aheze nawe yakwesura amazata bose bakubaye ukoze amajambo inasenga na Jenny Newton ndo amajambo tuyage inasenge sorry ndashaka kuguha suggestion hari ukuntu ufata umuntu sivyo ukamushira muri nka big screen right ukategera ka chrono aha ka 3 minutes itarenga kandi ndafise mode descont Marco ndashaka kubikora kugira ntagire kumva ari disrespect nera wewe guma ngaho nyene hayi wowe ushire mwiyo chrono shift yego nala dira chrono nagiro wache ashara benzi wiwe ndashobora najyo umviriza rero icyo ngomba nkore nuko ushirire chrono ngaho onye kwa Sharon no kwa Genius ndabahaye iminota 5 okay ikindi babazanye ibibazo hagati yabo bo nibo bafite ijambo abantu babiri gusa hanyuma ibyo nshaka nibiki Sharon sinshaka ngo urumva umuntu akoresha ikibazo ni ego canke oya kugira ngo Genius nawe we Sharon akakubaza ikibazo ni ego canke oya apana ngo uriya munsi hirya yejo sivyo tubonye ko byanse 5 minutes mutarahuza uravamwo abandi babazanye mufatire nasenge je okay ego canke oya mwese muraha canda bive mvikanye wazemenyeshe ego cyane murakoze cyane abo babiri rero baraha bambere iminota 5 babazanye inkazo twese twimyutinge usura kuvuga inasenge desconde sinaraje est-ce que abantu baza kuvuga masho ku pay attention kuri chrono yanyu kugira naho uzo butaraiza kuvuga point yawe uco wimmuting hama tugire round sivyo hanyuma is it hamikindi naco inasibasha nukuri tuvuge neza basha tureke kuza turagizanya nyimba dushaka amahoro tuyage nta muntu numwe ari ngaho kugira gwane na Jesse ndagagwana namwe ndabakunda abo Sharon nukuri vraiment kandi kindi naco nasenge urabona par exemple Genius avugiye rimwe na Sharon bashaka kuba akavuye what you do ndaba mutinga egene ubigira bagaruke babigaruye ubwenge ugira one by one nibabisubiremo
Kwiriza ndababwiye baduwe sakirito turage bya kera bizana ingorane tuhane basi muhana hari gusa ijambo Sharo ngira ndabahe 5 minutes. Attends, est-ce qu'on peut turashaka kumvikana sivyo Sharon na Genius mereka turashe kuri mubanze muri imbere gusa yo chrono manze mumvirize iminota 5 mubwira ati nimba ari mu minota 5 mutuma migaburamo kabiri muvuga ati iminota 3 yiwanje mugenda mubajije ikibazo ayimbarizemo namuze kuri wanje ko nari ndabizi ko Bujumbura kuva kigaruka muri ico gihe ku mihanda Bujumbura ntebwa gatangure kumubwira nabi cyo umuntu ntashaka yuko dusubira muri saga ko ndamuzi Bujumbura yo nyene yahiye mu mutwe ibiki ndazi ibintu bica bikurikira nagumye ndamukarma ndamubwira ati Sharon ibintu bireke aca ntuka kuri mama amaze kunuka kuri mama nabyo nabifashe ibisanzwe peje umuntu nakuze ibintu by'ibitutsi n'ibintu mbambona ari ibintu bisanzwe twatangwe gutuka tukira abana batoya ibintu bikanye biremereye urumva ndabifata ibisanzwe byo birahera gusa muri ico gihe cyose abandi njya akora amalive ntuka sinigeze ndamwishura byagiye kundambira ni muri iki gihe cy'amafaranga aho yanyagirije yuko namwise umusuma ntigeze ndamwita umusuma kuri panel Daddy Wiz niyo yarahari n'abandi bose bari bahari twari turi kuri panel kandi twari twaririrwanye hari hageze makenze tumaranye amasaha 3 kuri panel ya Kenzo hama baby mama arambaza ati mbe y'amafaranga Sharon yarayaguhaye Genius umbabarire gato discount ndakongera umunota wawe sivyo harimo noise nyinshi abantu bakora complaining Marco immuting please Marco icambere murambeshe reka nimyutinge murambeshe wowe Genius nta no mushitsi nigera ndonka okay Genius ushaka kutima ivyo bintu biri muri background sorry Marco can you guys oye nukuri rero okay rinda ndaza kuvuga hanyuma Sharon nabaravuga okay so Sharon you wanna speak okay I'm gonna give you yeah yahagarikiye kuri de uvyibuke reka nanje mvuge kuri ivyo yaravuze ndaguhe ya 5 minutes yawe cyangwa 3 minutes yamizo 2 minutes kumva nazo nawe nizavuze ko musafaza kwa ndaguhe ni 3 minutes iri available reka ndaziguhe okay nacho Genius binavuze ego c'est vrai ngurumva again wana ni bya bindi abantu barishiramwo umuntu uko atari sivyo kandi je gituma bishiramwo uko ntari ntabyonze kandi urumva sishobora kugwana n'umuntu kugerageza kumwumvisha yuko meze ukuntu sivyo ngo ngerageze je sinzi kuguma nisigura uravyumva nivyo bavuga ngo je ngo simpanurwa kuko urumva je ndakora ibintu ntabanje kwisigura uravyumva ndagenda nkakubwira rimwe ko je simvuga kabiri ubundi reje burya umuntu sindamubwira kabiri pe ndakubwiye rimwe wanse kuneza tuja mu ntoze tuja mu ngumi kandi rezo ngumi nta numwe azikunda uravyumva Genius jewe ico gihe ico avant yuko mva kuri TikTok igihe bugaye TikTok twagiranye ni amakoshaje na cici sivyo hama tugiranye amakoshaje mvanga ayendi menase yuko bagiye kundeporta ibiki nibiki urumva kugoba byinshi ndavuga jewe ikizoba kizobwa urumva renda tashe mu Burundi wacu bakaca bavuga ngo uzoca hehe ngo uzoshikira hehe ngo kuzi ko mu Burundi ni wagerayo ngo bazoshobora gufyeta urumva they talking about someone's life as if aramagi yo kugenda guta kwibarabara uravyumva and then those are like my friends supposed to be my friends uravyumva ndihorera sivyo hanyuma TikTok iragaruka hama ndavuga you know what igihe kibaye na kinini nya je TikTok nari narayibagiye ndavuga I wanna go back in a fun way nkuko vyahora you know hanyuma je nico gere na TikTok ntiyabwana garukire cyo gutwenza natiye telefone mvuga ngo bamaze imisi bandondera Genius lui-même yaramaze kumpamagara ambwira ngo nzoze kuri TikTok barangumbuye abantu bose bagumambye uzoze kuri TikTok nkanka even my sister basha yarafise TikTok muri telefone yiwe sinigeze ndanayikoresha n'umwana wanje yarafise muri tablet basha sinigeze nza nga because nari ndushe induru uravyumva abantu bamaze kwishiramwo nabi c'est pas bon il faut disparaître un peu
hanyuma ndaza banshikiriza hehe kuri bya bindi nyene ndavuga mais non ça c'est this is not fair uravyumva jewe kukubera kugiye mbonye Bujumbura ariko nkabona ariko Genius is my friend nari nzi ko ngiye kwisanzura ngo mvuge hanyuma Cici nzi yuko atankorora hama mbwire Cici ndamubwire Cici I'm sorry ku bintu navuze I'm sorry ku byo nakubwiye byose n'umugore wawe vraiment I'm so sorry that was my intention uravyumva my intentions were never to go fight mugurumva mu gihe host yishizemo yuko uje kugwana nibi byose abantu bose baguma bijamwe ko Sharon ndumusatsi Sharon ndonde n'induru no guys no muga murapushinga umuntu jusqu'à ce que nawe nyene atubwoko uravyumva jewe igihe na Genius anankoroye uravyumva akanyandikira message j'ai vu I was like okay ivyo ariko aravuga ngo je ngo Genius narakugururiye live Genius urambesheje na live nigeze ndakugururira mani twahuriye kwa Queen hanyuma duhurira n'uyu Queen avuga ngo cenda muwaza Queen kubiri kuvuze ko bagututse kandi warasavye pardon uravyumva wowe ucuraduga nyimba wababaye ko twavuze nabi basinze twavuze sorry darling umunota yawe yaheze mugara cyari muri mute reka meze yako kana oya we got to mute yourself hanyuma aramutungura mugare ico kintu cy'iminota abantu bafitaniye ingorane bataraheza kukiyaga Genius ni kugira habe discipline otherwise ibuza gukunda kandi mureka banza heze twamurindi mwakumeka karandi yawe mugabo urumva ifogo nta kibazo mureka vuga kugira n'abandi bavuge bakore tubase bashaka kuvuga bari bose bashaka kuvuga Genius reka niduhindure iyo chrono reka tuyibahe mu respect kugira ntazi kuba desordre kandi twaganira kandi bigakunda urazenera ntitwana n'ababwiye ntimurinde kuja mu byakira mushaka kuganira urabona umuntu kibazo akakushira ni ego canke oya ubu twaye iminota mike ariko ugiye ngo wewe ngurumva iyi bubu ni justement nibikunda kandi tuje muri inasenge bugira abantu bari kubaragerageza umviriza abantu I domain ko bafitaniye ikibazo ni jewe na Genius jewe nta kibazo mfitaniye na Goreti nta kibazo mfitaniye na Queen nta kibazo mfitaniye na Nera nta kibazo mfitaniye na Inasenge iyo minota mwe ko muraduha kandi dushaka gukemura ikibazo murumva ko era ari sawa emewi erega turi ngaha anya abantu bose ego sevre mugurumva nta desordre irikira bamugiye umuntu ariko aravuga n'amapoint y'ibintu byabaye nyimba yavuze ikintu hanyuma erega bashiba ibintu byabaye umwanya munini reka kuvuga yuko umuntu yovuga iminota 3 ibintu byabaye ukwezi kose n'ibintu basha muri ko muravuga ibintu byabaye mi December turi mu kwa gatanu Sharon nikugira muhane ijambo nta muntu numwe yimanye ijambo umuntu basi jewe nukuri nababyenzi nari no kwishuri nasohotse sivyo kugira ndabaha umwanya sivyo basi nyimba bushaka kuko jewe vraiment nyimuguma muvuga ngo shaka amahoro none ndi ngaha I'm going to respond to everybody urabona wabonye igituma twatanze iminota rero ubu wacu uvuga wenyene ucubanda ufite aba passionate about it kwera ni ikintu cyagutacinze kandi ibintu byakubabaje kandi turakumva Sharo uko bashitahura umva inaseri ariko nk'ubu Sharon sivyo nk'ubu mazi umunota wose wari kuravuga wewe kandi twatwefuna kuretse kugira turebe ko wewe nyene wibwira none amazi mutari karavuga ro byarambiye ikibazo suko umuntu arangiza ingorane afitane n'uwundi nubwo yo marisa yose ari karavuga sawa reka Genius reka tuguma ibintu muko murakora none ibi byakwanga uko sugutorera inyisha ikibazo gihari muko muri imijambo umuntu ariko aravuga ikibazo vuga rero bazira reka nitwamwine umuntu ariko aravuga ikintu mukamuca mumuciramo ngo iminota ibintu wowe ibintu byaba bimaze amezi n'ayandi abivuga mu minota 3 koko oyaraza kwa mwanya wundi mbwa mwishure bazi kandi rega n'iminota ibaheje dushaka kugira ngo murazi aho tuko tuvuga ibya Genius sivyo n'ibintu kare ona par exemple sivyo abantu basha ni mushaka gutahura à quel point nicara ndiko ndisigura sivyo and it's not fair kandi mwebwe ikibazo cyanyu nuko umwanya ungera no kwisigura mu nyuma n'umwanya sivyo munyuma n'umwanya hanyuma je nagenda ku ruhande nkavuga mukace muvuga ngo nanavuze nabi abantu nkanera net abantu bagumye baza kumbya na Marcomics yarampamagaye ngo uzokwinda tukenera net ndamubwira ko ivyo bintu mwe mwabikuye kugira ntukenera net mwe mwabikuye he no kugira je ngire video par exemple ni kubera ko bari bamblotse kuri compte yiyo sivyo et je sais que c'est pas elle-même qui m'a bloqué sivyo ikintu naco bambloqué moi j'étais en train de dire la vérité j'ai dit comme ça
ko muvuga ko mudakunda amatiku kubera ko murazana amatiku yaheze y'umuntu ntabanje kuvuga bariko baravuga kandi hariho uwundi muntu yayakemuye bace barambroka none ngaga basha naringize nabi kandi no kubwira ngende kwa Neranet again Neranet yaravuze basha izo ngwano muzoze murazigumana iwanyu Lisharone uremerewe kuza kuri pano yanje Genius uremerewe kuza abo mwese mupfa ibintu haraba moderateur ba vrai kuri compte zanje mwese bazomba myutinga mutanguye gutukana I swear to God narabrotswe ntazi n'igituma mbrotswe none Neranet ngo ngaho nagize nabi no mugabo arabonye video ntayo nabonye by the way kora barambwiye ngo fetse oya bashaka banze rero reka ndamubwire kugira yumve yuko jewe iyo video nta nayibonye kandi ntabwo niyitayeho kandi ntabwo nshaka kuyibona barambwiye abantu batandukanye ati wabonye ko rishana kuvuza umva just to start like navyumva like some people were concerned mugaje sinigeze ndana kuvugana nabi so rumva rero nico gituma nandi sindi umuntu ajanwa n'imiyaga sivyo umuntu ikintu I can take time. I can even take 3 months before I watch this video. Ntabwo mfa uzisto kwero nkweze cyangwa ikintu ngote kandi naranabisetse kwanza. I felt like it was funny. So n'abantu bonshingira intahe babimbwiye nta nubwo no bavuga. Bonshingira intahe vraiment narabisetse. So Lisharon, what I just wanted to tell you babes, Nico take your time and say ibintu byakwabaje, sivyo? And then vrema utuze kandi uwumve yuko this life it's all about like ups and downs kandi niba uri down ubu ntabwo ejo uzoba uri down ishobora ko ejo imana izashobora kukuzamura ikagushira ahantu heza cyane spiritually especially sibyo kandi n'umuntu woba waratutse cyangwa mwarayishanjije uburyo ururimi sibyo umaze gusohora ikintu ukakishira ngaho sometimes it's really impossible to take it back. Okay, Neranet, can I say that? Ndagufatiye umwanya wawe mugabo like nacho umwanya wose rawufise oya nukuri uvuze neza kandi urumva naje Nela nukuri mako nakwine barambwiye nubwire nabi Nera ndavuga basha Nera murazi ko jewe aho yahoraza kuri Instagram agakomanta ku makomantere yanje basha uri mu bantu bahora banyakuhaje sibyo Nera no yavuze umunsi can I say something and then yeah no ivangu muy bien Nela Nela Lisharia dushavuje twese entreta ndakwibutse ko jewe Lishaho ndamukunda fra sivyo nijye cyangwa sivyo Nela nijye cyangwa sivyo nzi kumukunda numva ni urabivuze nyine tuvyakiriye jo nukuri ndamukunda fra nta kibi ndamwifuriza mugabe ikintu kimwe ndamubwiye ibyo Nera ibyo wowe Nera navuze kuri Lishaho wavuze atumva uvuze ngo urakunda ubwira burabwiwe ngo numukwa mwiza cyane yeah and I mean it still and you mean it I know you do Marco ibyo wavuze kandi vraiment pe Imana ishime ko Neranet atanatakiriye nabi hama ni anabona niyo video vraiment zonabona ko nta namubwiye nabi kandi urumwana mwiza ko nufite kintu Marco Imana iguheza gihe reka rero muga urako Genius akiri muri mute muga twoha nabandi bashaka kuvuga Genius asha muri mute arayikura n'umunsi mukuru jewe ahanini reka ndababwira ikintu kimwe nukuri jewe muzoshake mu nyegere ravyo jewe muzoshake mu nyegere nta muntu numwe jewe nta muntu utanga amajambo kandi wimyuting ezo amajambo y'inase bitahuye kandi byaheze tubandanye rero banza twari jewe reka ndababwira ikintu kimwe umuntu azobana ndiko ndanyirira pe Marco Mix nawe nyene urabizo urumpamagara ukambwira Sharone canga twumvikana kandi nkaza kandi bakanubwira kuri pano yawe kandi ingega oya reka kuvuga ngo simanuka kandi mpora nza Marco Mix nabandi ntabemerera
ivyo nivyo mwe mwishizemwo mani jewe ndahanurwa Marco mutuze mumanure mureke ku écoute ingumanure ureke kunyakwiza kandi umanura ureke kuntegeka sibyo ndakubwije ukuri nena senge bandanye rero sharo bandanye mwese sharo navuge je narimeze nk'uhejeje jewe vraiment umuntu wese azonyegera ampanure jewe niyo vraiment byanse ubwa mbere dabo nta muntu numwe vraiment ntandikira nta muntu numwe vraiment jewe nta muntu numwe ntandikira sivyo ndabanza nkakubwira none gashadu fiki nta na kimwe dupfa mugari hari abantu baguma bazonga abantu kandi namwe bwenyene mwe muvyemera abasha muvyemera hari abantu namwe bwenyene mwara mubona baza kunzonga petete mwe ico gihe mumushavuriye muga muciyemo ha platform abandi bakaza kugira umva bakagoza kuguma banuka eske namwe bwe nyene mwumvizo nari vyiza oya namwe uruvyumva jewe tuzokubahana nyimba basi narenze kurila ereka abashaje ndi kuri réseaux sociaux ndirimba mwaragiye muravuga amajambo yo kuririmba narigeze ndakubako nk'injyajeyo oya genius ni wari kugenda kumbroka nawe nyene ugiye ko atsitaye wari kuzokambwira no mu gikari nako kuvuga ati okay it's okay genius urabizi yuko je nawe byaga nk'ababisi wewe this time wari gize umamagara warambrotse washaka ndaguma ndakunde inshuro zose oya wari kundongera kubera ko this time wari wansitaye ko genius none ndakubwiye ngo sinkunda ikintu reka ndakubwiye this time impamvu ntigeze ndakurondera this time warambabaje birenze cyane kuko urabizi yuko nka burya bucuti twari dufitanye ko dukunda gufyina igihe baby mama mbajije ati eske Sharon yamaze kukuriha ya mafaranga yawe nkamubwira ati wapi ntayarama nandi ndabizi ko wambwiye yuko uzoyandukira after 2 days sivyo nkamubwira ati ntayarama yabaye yarayitiza ayaguramo igitoro ngiryo jambo narikoresheje just like a joke hama bemanyo cyavuga ati ngo uyo numusuma sije nakwise umusuma ukacurifatiraho ngo nta mafaranga yawe nzokuriha ngo utabanje kunsaba pardon ndavuga ati urumva nyenda ndavuga ati ibi rero ibintu bishize ku rundi rwego ndagusabe pardon amafaranga arayiwanje ndavuga ati I can't do that ucubandanya ubifata nka joke je maze kubona rero ko wamaze kwiduza kwishavu narakubwiye ijambo rimwe mu ncamake ndavuga ati amafaranga nimbona ko utazoyandiha please ntubandanye uyavuga tufate nkaho ibe case closed ntubandanye ubijokingako kuko naje kugira uyanyime byabaye nka joke ntubandanye unyigira ko umugenzi wa hafi ko je muri je nace mbona yuko utari umugenzi nimba jije mbona nari kuvuze muri joke ukaca ubishingira ko mukuntwara amafaranga yiwanje sinabaye nk'iciyumvamo nkaho umenga nawe ari irindi jambo kula nka joke hamanda rifate nka joke ko wari kuzukambira irindi jambo nabi ukarikora nka joke ugasanga ndakubwiye nabi kubwira ndavyirinde narakubwiye ati ntusure kandi kumfata nk'umugenzi wawe canke ujoking uraguma kuri panel ikibazo cyagiye wabandanyije ubifata nka joke ca ndakumanuye uragenda of course ico gihe ntiwugure live ugarutse kandi bukeye kuri panel yiwanje uragarukana kandi ya case y'amafaranga please byarambangamiye ndakumanuye ucuragenda urugura live yiwawe umara iminsi 3 uri kuranyugurira live untuka ukanuka wikubita no mu gatuza ati ngo nayamwivye ngo nayatwaye ngo nagira icyo ashaka jewe ndi umuntu ofete cyanibuka n'ibintu byagiye biraba hose igihe cyose wagiye urambwira nabi please nari kureka kukwishura pe kuko nabifashe nkaho umenga okay like last time igihe habaye iriya saga ukambwira ati twakubwiye nabi gushika aho vyafekta mama wawe kiniki sinagusavye imbabazi ngo nuko je nakosheje ahubwo nuko numva ari umuntu yabibabariyemo kandi bitari ngombwa ariko kubera abonye ko nagusavye imbabazi kuri rya action ucu bifata nkaho umenga ni intege nke zanje
ico kintu naracicujije kubona ndi naraje gusaba imbabazi nantu bitari bikenewe cyamvuga ati none umuntu agusavye imbabazi uca bifata nk'intege nke ziwiwe of course ushaka nkawo uvuga ati ngo umuntu ukura tukana n'umuntu wifata like nka show ibiki n'ibiki ariko je sindayifata nka show je ni nkuko uvuze ati tugwane vraiment ni condition nimwe nukugwana aho barimo kukwica cyangwa wonyice ore nimba ugenda hajya ukasama ku bintu utawe bikwiriye kwasamiraho ngo uri muri show ngo uri kuratenteninga abantu nta muntu yatetenga abantu mu bantu by'amakosa mu bintu byo gutukana je ngiye mu mvuze ati tugiye gutukana tugenda tugiye gutanga show uramaze kunuka kuri mama wanje incuro nyinshi nta munsi nimwe ndagutuka kuri nyoko kandi si kuvuga ko ntanabishoboye pe ni nkuko no muri kino gihe nawe maze iminsi ati please mumumbwirire umukwe nagututse rimwe narabonye amaravi yose yaciye asara ngo twarengeje tuba tubona yuko ahubwo tunatanguye ariko umuntu arajya ngaho onye akicisha bugufi agati ibintu tubiheze neza ibiki n'ibiki mugaca mubifata uri muri show kweri hari abantu ariko urashobora kwiba umuntu amafaranga acuvuga ati ngo uri muri show ngo uri kuri ateteninga bro amafaranga utabuze ukuntu umuntu yaronse zamuvuga ibintu namwe mubanje gushira mu bwenge man ubanze ukuyumvira n'ikintu kuno kiba kimeze kandi uzoza urareka kumbesha ngo ngo narakubangamiye ibiki byagerageje kurondera icuro nyinshi kuri telefone kugira ibintu birangira wewe kubona nimba wariyumvamo ubustar ukacibona ko ushoboye kungarako n'umuntu yakurondeye kugira ikibazo gihere ngo tugende tubivugire kuri live ibindi bintu singomba ko tuba tubivugira kuri live yigoye akakurondera inbox turangiza amakosa tuba dufitaniye biba bihagije kwindi ko twabirondeye twageze tukora ama live nkaya yose kugira turangize ibibazo ntiyaheze ngo kubera ko bawumva umuntu nimba ntanakikurondera uri wa muntu niyo umuntu akuronde umushira amategeko nkaho umengura ikimana ciwe hata muntu ugaburira navyo vyiyumvire ko nakurondeye inbox mu bihereza en privé hamwe ibintu bihereye tuzose kandi kunyagiza ko je nakurengeye please uzobwize neza niba ubona ko nanakurengeye tunabihagarike tunabwirane je ntuzoswe kandi kumvuga kuko naje ukazoswe kandi kumvuga ko abantu muri ngaha anye muri 76 naje ngazokugura live ibyo nzokora byose ntagiye umuntu azoswe kandi kunduga ko ngo biki n'ibiki ngo mareso morale naho nyene no cyavira yandi sorry nimba ruri makosa aronke nimba uza kusaba pardon biki n'ibiki please yoreke kushire ureke kuzurashamuka kiwa mu bintu bihere konga tugiye kuraba ati ngo ninde mwiza ninde mubi turi bubivemo bizangorane nyene kaje ngo mampimbaze ngo mantangure kunywa inzoga akagira undi munasura kandi kunduga ko kazoba kabaye Genius. Oui. Oya reka nera Sharon ijambo rikura Merci beaucoup. Again, urabona jewe nta muntu n'umwe vraiment nasuma kwaje gukora ikintu antira gikoze sivyo kandi jewe nukuri abantu murakunda kuvuga ngo ndarengera mugasindengera sivyo ibintu vya mbere vyari vyaraheze twari twumvikanye gutya nta muntu n'umwe azosubira kwinjirira ubundi atamutanguye jewe moi j'avais respecté uravyumva wenye mbo wagize joke hama nkakubwira sinayikunze ni nkuko nawe woza kumbwira ati iyo joke wagize sinayikunze wibuki amasezerano duhejeje kuhana kuko ivya mbere urazi kumwe vyari vyaheze n'ivyari vyaheze na neza twugaye amakesi ari closed dutanguye gushasha kubana kuri imihanda mu mahoro uri umuntu atakintu na kimwe twapfa genius uravyumva uri umuntu tutigeze dupfa ikintu na kimwe uravyumva rien kandi nibyo byose wagenda kwasuma petetse kukuberako wanyishizemo nabi uravyumva mugabo suko ari jewe mubi cyane uravyumva nta leso morarenje kuguha hanyuma jewe ndumuntu sivyo nyimba nakubwiye ati ibi bintu sishaka ko biza mu gikari bikabera kuri live ni kukuberako nanje nigiye twumvikana amadosi akaba closed Genius sinigeze ndakubwira ngo nsabe ikigongwe nukuri we no mu bantu twagiye no kumvikana we ni wigeze uza no kuri rya live ni warimo uravyumva mugabo I did not disrespect you nukuri nagumye nihoreye kuri ma live sinigeze ndakubwira nabi sinigeze ndakubangamira twari tubanye amahoro wowe ahantu wagiye kuza wagiye kunsanga mu gikari none usanze mu gikari nkakubwira ikintu wankoreye cyambabaje nkakubwira ati wowe sindakubona nk'umugenzi wanje kukubera ko iyo ugeze kuri TikTok urambangamira so je préfère yuko ubwo bugenzi
tutabugumana wowe urambwira ati Sharon ndashaka ubugenzi bwawe mbwira ikintu icyo aricyo cyose nokora kugira ubugenzi bwawe bugaruke because you know me and you we have fun kandi ningiye twako turavugana twari dutangwe kuvugana ibintu by'akazi sivyo ndakubaza Risha nge gatonda oya inge udahijamba abandi bantu oya ndiko mvugana na Genius sivyo Marco ntaraheza Marco banza umureka heze nahoze inasenga nahoze urabona ibintu ukanguye rero wewe Vuge kameme Genius yavuze iby'iwiwe nawe mureka heze kanca kwigira vraiment jeruga uje n'ukwigasha mu mutwe mugabo mwibuke ko Goreti kuvagera ngaho ntarabo ego komsana na Goreti acavuga yes kamera vuge n'abandi bavuge Marco ukaguma uduciramwo canza kugura live nukuri ibintu ego vraiment kandi ico tuza tuyagira oya ucugura nibeshanje baheze abantu baduteye ubwoba ko kugura live bagenda bayugurura ubunyene mbere ko tugira ubwoba reka rero duheze uko twatangiye gamba nawe reka kuduciramwo sivyo je namura nyara ubwoba Marco ndagukorora oya aho kantu bavuze nguragura live bagenda bayugurura Sorry Marco yari juste oya nimurindire yuko Goreti potere yambari rero utapotera mbari ndakubesha okay uragomba kugura live Marco reka Marco nukweka imbeji Genius ariko aravuga mutamukira genda abantu bankangisha umuntu avuze ngashaka kugura live oya ndamuri be It was a joke. Marco bye rero urimenya bye Marco nukuri kwimana nawe gerageza wiyumviye Genius abantu bagomba kugura live reka kubiduga ko Marco nukuri nimba ushaka wumvikana bareke bavuge sino kweri turayugurura kubera turarusha hari ibiti bitugurirwa gore usiye kuvuga ijambo cyenda kumanura urugendo yugurura